wari umunezero ku miryango yarigwariye mu bitaro natwe turashoboye mu ntara ya Karusi mu gihe Fondation Bonne Action umugiraneza irongowe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yagendera ivyo bitaro bashoboye kureba amafaranga arenga miliyoni 13 ku miryango 16 yakize ikabura uburyo bwo kuriha bongera baratanga imfashanyo igizwe n'ibifungurwa hamwe n'injyambagwa ku miryango ifise amikoro make igwariye muri ivyo bitaro. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angene Ndayishimiye yamenyesheje ko bakoze ico gikorwa inyuma y'amasengesho yaramaze iminsi abera mu ntara ya Mwaro mu ntumbero yo gufasha abatishoboye kuko ngo ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Murazi ko twe tumaze iminsi 3 mu gikorane cyo gushimira Imana ku vyiza Imana yakoreye igihugu cacu c'u Burundi muri no myaka 4 iheze se Barundi akirongoye. No musi rero kabaye akaryo keza ko kurihira imiryango 16 ihagwariye no kuzana akaganuke kabandi basanzwe bagwariye ngaha nyene naba bari ngaha bose twabazaniye akaganuke kari ngaha imbere kugira ngo nabo nyene banezeranwe natwe muri iyo migisha tumaze imisi twegeranya mu ijambo ry'Imana kugira ntibiherere mu majambo gusa bije no mu bikorwa kuko twatahuye ko kwizera kutagira ibikorwa kuba gufuye na cyane cyane murazi ko nta terambere twoshikako dufise abantu bagendana amagara make nico gituma dutegerezwa kubashigikira kugira ngo dushike kwiterambere rirama twese tujane atawusigaye inyuma ata muntu afungiwe kwa muganga kubera buze amahera iyo gutaha kandi ndazi ko twese nitwabigira isekeza cyo kuza turafasha abantu bose bagorewe mu bitaro twese tuzoshika kwiterambere rirama kandi n'Imana izoduha n'inkomezi kugira twese turangure ishaka ryayo ngaha kwisi. Abari yo mafaranga barashima cyane kuko ngo kubgabo nta kizere baragifise ko bazosubira gushika mu miryango yabo. Aha naragwaye ingwara yo kuvyimba mu nda. Mvyimvye mu nda ndivuriza mu mavuriro y'Imuyinga biranka. Campa tasiperi yo kuzino Karusi. Karusi bo byarakunze baramvuye ndakira. Bamvuye ndakira bankontororera 835. Aha rero amahera narayabuze iyo ndayakura. Ndashimiye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu aja nkura aha hantu bavyari vyarase yuko ndahapfa. Arakoze Imana imuhezagiye. Yeni cyubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Imana imufashe imwongereze ubufasha bwiwe Imana imuhezagire gose arakoze. Naje n'umuntu nyene namaze kuba nabi gose nahwereye Imana yerugira byose iranyibuka ndahembuka ndakira bandi 594,500. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angene Ndayishimiye yasavye ababishoboye bose kwama bibuka abafise amikoro make yongera asaba abavyeyi ko bokwitwararika abana babo. Hanyuma aca duhamagara n'abarundi kugira urukundo nk'ubuje natangaye umwana ambwiye ko yatemwe n'uwo bavukana mu mutwe. Abavyeyi muri ngaha mwigisha abana urukundo mubigishe ko kizira gukinisha imbugita kizira gukinisha ikintu bituma haseseka amaraso. Hama n'ikindi twahanura abavyeyi murinde abana banyu kuza barurira ibiti. Twabonye abana bavunaguritse kubera kurira ivyo byose nimpuhwe umuvyeyi wese ategeza kugira nikibabagwe ku mwana. Ejo bundi twasaze umwana agwariye hajya abakenyezi bagwe indwara zo mu kigo umwana w'umukobwa w'imyaka 5-6 nawe nyene yazigwaye kubera yaruriye igiti arakoroka ikindi giti kica kiramutobora aca agwarira hajya nyene haba kenyezi bagwe indwara zo mu kigo ariko Imana ishimwe umwana abagera neza baraje baramuvuye yarakize. Tukaca duhamagarira n'abandi bose b'amadini atandukanye ubuzi butandukanye ndetse n'abakozi bose bo ngaha bose nabone baravyumva n'abakora mu bindi bisata bitandukanye
kwama bibuka abantu bafise amikoro make kugira ngo dufashe abakeneye gufashwa, kandi tugatera n'akamo n'abantu bafise amikoro usanga kenshi bashaka kwigira abantu bonikora, yuko nabo nyene okwemanga ko bafise amikoro, kubera baba batwaye nk'umugisha wabaja baba bafise amikoro make. Nta muntu azovuga ngo yarabonye Imana, ngo yarafashije Imana atafashije abanyena baanye. Je nkunze kuvuga nti ari ngaha Yezu mwiza ari muri abanyene, ari muri wajya tuvuye kuraba, ntaze hagira umuntu yirengagiza umuntu agendana ubumuga, kuko hari impamvu Imana iba yamumweretse. Azovuga ati waraciye aho ngwariye ntiwandaba, tanguye kuvuga ati none we twahuriye kandi mwari kumwe hajya hose wamuca mwaba muri kumwe.